Bantu banje twama turiko turaganira kuri Facebook. Hariho akantu gatoyi ngo mbe ndabavugishe ko gatoyi mu manze murabe. Buriya ibintu bijanye na fiançailles ni ibintu bigoye cyane bivanye n'ukuntu abana babigeme bavyitwaramo nabi cyane, ariko ugasanga hajya yitwaye nabi niho hantu hagira aronkera umugisha mu ijambo rimwe niko nokivuga. Ugasanga arahagaritswe n'umuhungu, aramwanse, arahamagawe n'umuhungu, atanguye kuvyimba hajemwe ibindi bibazo, ariko akananirwa gutahura yuko hajya ujya muhungu amuhamagaye hariho ikindi kintu Imana igomba imukorere. Rero kuraba umuntu uko ahagaze, imyifato yiwe, uko yambaye ntabwo ari byiza, kuko ntuzi umugisha wawe uko uzoza umeze, kandi ndazi ko atani isezerano ry'Imana ufise yuko umugisha wawe uko uzoza umeze. None rero reka ndagusabe urabe kano ka video inshuti, tugerageze tuze turaraba canke tuze turicisha bugufi, kuko uwo duhuye wari wese ntituzi ico ari cyo kandi ntituzi ico Imana yamugeneye. Ariko ico nashaka ko kwibutsa, uribuka yuko wa mumaraya yanyegeje baba marayika atazi ivyari byo, ariko impera ya byose bimuviramwo umugisha. None nawe uzurakira umuntu wari we wese, kuko utazi umugisha wawe uzoza wuzanye uko azoba ameze. Murakoze cyane, hinge turaba ko ka video gatoyi ngahe imbere. Acha nikubembeleze kwa ushahiri na